uyu musore uri kuramuraba urabona ko umenga nta kintu afise c'ingorane afise, ariko uri kurakurikirana amaboko yiwe araboshe. Amaboko yiwe araboshe, ukurikiranye ngo urabe gutya urabona neza yuko hari ibintu bimuboshe, kandi arabigendana kandi arabikoranako akazi, kandi aryama arasinzira, ariko araboshwe mu buryo bukomeye cyane, kandi umutima wiwe urarushe. Eraba aya maboko araboshwe kandi arayakorana ibikorwa. Eraba aya maboko araboshe, kandi aha ntashobora kwibohora. Igituma adashobora kwibohora nuko aboshwe mu mpande zose. Araboshwe mu nda, aho usanga umuntu yamana imisonga n'uburibwe kwa muganga bikananirana, kandi aboshwe n'abadayimoni bamwe bataboneka. None gira igihe yari yambaye uyu mupira wabona ko aboshwe, n'ubu abantu bakubona umenga urakomeye ariko uraboshwe. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, abo dusengera kenshi, kandi ndazi neza ko niwabona iyi video iraza kukugirira umumaro kandi irakwigisha. Hanyuma nagomba ndagusaba ikindi gikurikira, iyi video niwayironka yikurikirane, yirungike muri groupe, irungikire umugenzi, kuko ndazi ko ishobora kugufasha. Reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu Banyefeso igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 10 niho tugiye gusoma, ariko kandi turasoma no ku murongo wa 12. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu Yesu, mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru bafise ububasha baganza iyi si y'umwiza, ni mpemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Imana idufashe. Nshuti mukundwa, nagomba by'ukuri dusangirira ijambo, kandi ndazi ko nawe rishobora kugukorako. Turiko twigisha ku majambo avuga kubo tunigana. Abo tunigana, umuririmbyi umwe yararirimbye neza, avuga ngo iyaba ngo twanigana n'abantu ngo baboneka b'inyama n'amaraso, ngo twari dufise abasirikare ngo boshobora kutufasha kugwanya urugamba, ngo ariko noneho ko tutanigana n'abantu, tunigana n'abantu tutabona, ngo kubw'ibyo dutwara ibigwanishwa byose Imana itanga. Gira ubwenge, hindukira wibaze ibintu muri ko muranigana. Erega umuntu wese ari mu rugamba. Hano hejuru bavuze ngo ibigwanishwa by'umukristo. Nimba witwa umukristo uri mu rugamba, kandi urugamba ugwana utabona ibikugwanya, kandi rimwe na rimwe bikakugira ko inkomezi, bikakugira ko ubushobozi. Biragoye kugwana n'umuntu utabona, biragoye kugwana n'umuntu udasobanukirwa, kandi wewe akakubabaza, kandi wewe ntumubone. Rero Bibiliya ifise itubwiye ngo hano, Bibiliya ivuze ngo hari abakuru baganza isi y'umwiza, abakuru 4 bo mu buryo butandukanye baganza isi y'umwiza, ngo nibo turiko turagwana. Abo nibo badushira mu byago, abo nibo badushira mu mubabaro, abo nibo badushira mu gahinda, abo nibo bafise ingorane zose za hano mu isi turiko turacamwo, nibo bantu badushira mu mabohero. Abo nabo twumvise ngo ni mpemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Imana idufashe cyane. Abo nibo babosha abantu, abo nibo batunuza abantu. Reka ndakubwire mwene data, igituma ubona hari ibintu ubona bitagenda nuko hari abadayimoni basize abantu mu mabohero. Kandi ntuvuge ngo mbega jewe noba mu mabohero gute nkijijwe, mbega noba mu mabohero senga gute. Nagomba ndakubwire ko umuntu ashobora kuba mu ibohero asenga, mbere ari n'umukozi w'Imana, mbere ari n'umuvugishwa, mbere asoma ijambo cyangwa aririmbira Imana, akaba mu mabohero mu buryo bukomeye. Akarorero turabona kuri Yeremiya, yarasizwe mu ibohero bikomeye, mbere afungirwa mu mabohero atandukanye, kandi yari umuvugishwa n'Imana, umuntu akomeye cyane Imana yakoresha mu buryo bukomeye, ariko usanga yarasizwe mu mabohero. Nkuko nawe uyu munsi uri mu mabohero amwamwe. Amabohero amwamwe nagomba kuvuga abantu barimo na mabohero y'ibyago, abantu Satani yasizemo. Urashobora kumubona umuntu ariko aragenda, ariko bakuru bataboneka bamwe turiko turanigana, barabosha ubuzima bwawe, barabosha amagara yawe,
baraboshe iterambere ryawe, baraboshe ivyiyumviro byawe, baraboshe imigambi yose ukorako, ugasanga bafise imigambi yo kugwana mu buryo bukomeye bwo kuyica. Aho ushobora gusanga umuntu ari mu mubero atakintu na kimwe afata, ariko ukabona arakomeye, ariruka akadandaza ntashike ku mugambi, agakura agashika mu bigero ntagire ku mugambi. Yoba umusore cyane yoba n'umugabo, mbere yoba n'umudamu, ntiyigera ashika ku ntumbero nimwe. Aho ushobora gusanga umuntu yiga amashuri, urupapuro akaruryamana ngaho, ntiyigera ashika ku ntumbero. Aho ushobora kubona umuntu ariko aradandaza ntatambuka intambwe, kandi ubona ariko arakora ijoro n'umurango, ata umutwe hirya no hino, ariko baramusize mu mabohero. Abadayimoni bakabuza umuntu kubandanya. Tugiye kudondagura muri bimwe bimwe abantu babohesha. Aho ushobora gusanga umukobwa ashobora gukura akagira mu bigero, mugabo ntiyubake nk'abandi. Aho ushobora gusanga umuntu yubatse ariko ntabyare nk'abandi. Aho ushobora kubona umuntu yabyaye abana biwe bakaba mu mabohero y'abadayimoni. Aho usanga abana atakintu bashobora kukumarira, ugasanga bagiye mu mpande zitandukanye. Kubera iki? Amabohero aba bakuru bashiramwo abantu. Mwibuke ijambo rikomeye, icyazanye Satani ni ukwica, gutikiza, guhonya, kurandura no konona ubuzima bw'umuntu. Nicyo gituma ashobora gushira abantu benshi cyane mu mabohero, ariko kandi ntibabimenye. Bibiri ivuga ngo bazoraba ariko ntibabone. Aho usanga umuntu akabona ko ari mu ngorane, nawe ariko araraba ubuzima arimwo, akabona ko ari mu buzima budasobanutse, ariko ntabone yuko aboshwe. Bigereranywa n'uyu muntu. Urabona uyu musore ni umusore ubona akomeye, ubona afise ubuzima bwose, ariko aho uyu musore araboshwe, kandi uri kuraraba ntiwogaragara yuko umenga araboshwe. Urabona ingene ameze, arashobora kuzana ikintu kigashoboka. Urashobora kunzana irya vandarateri, arashobora guterura vandarateri, Imana ishimwe, eheraba arashobora kuyizana akayishira hano. None ubona arashoboye gukora ibintu ibyo ari byo byose. Mbega arashobora no gusoma Bibiliya. Naho umuntu yomuha mu ijambo Bibiliya arashobora kurisoma. Arashobora gutegurura isakoshi nk'uko abandi bashobora guterura isakoshi. Mbere arashobora gufata n'ijambo ry'Imana akaba yokora ibintu ibyo ari byo byose. Uri kuramubona arakomeye, ariko araboshe mu buryo budasobanutse. Abantu bagendana iminyororo yo mu buryo bw'impemu. Akarorero katari gake, ndavuga mu bitari bike biboshe. Uri kuraraba umuntu ushobora gusanga aboshwe n'ikintu kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu cyangwa bine, ariko ndagomba kuvuga ko aho usanga umuntu aboshwe amaboko yiwe, nta kintu na kimwe yihereza mu buzima. Aho usanga n'umuntu aboshwe amaguru, nta kintu na kimwe, ntambuka atambuka, ntatera imbere, ntakora ibikorwa na bimwe, ntashobora kugira urugendo nk'abandi, nta promotion, nta kururanirwa. Ubuzima bwiwe bwaraboshwe. Aho usanga n'amaso yiwe aboshwe, n'ivyiyumviro byiwe, n'ubuzima bwiwe bwose buboshe. Uyu musore uri kuramuraba, urabona ko umenga nta kintu afise c'ingorane afise, ariko uri kurakurikirana amaboko yiwe araboshe. Amaboko yiwe araboshe. Ukurikiranye ngo urabe gutya, urabona neza yuko hari ibintu bimuboshe, kandi arabigendana, kandi arabikorana ko akazi, kandi aryama, arasinzira, ariko araboshwe mu buryo bukomeye cyane, kandi umutima wiwe urarushe. Eraba aya maboko araboshwe, kandi arayakorana ibikorwa. Eraba aya maboko araboshe, kandi aha ntashobora kwibohora. Igituma adashobora kwibohora nuko aboshwe mu mpande zose. Araboshwe mu nda. Aho usanga umuntu yamana imisonga n'uburibwe kwa muganga bikananirana, kandi aboshwe n'abadayimoni bamwe bataboneka. None gira igihe yari yambaye uyu mupira, wabona ko aboshwe. Nuba abantu bakubona umenga urakomeye, ariko uraboshwe. Kandi aho usanga amaboko akora ibintu, mugabo ugasanga nta ntumbero nimwe wigera ushikako. Nukubera iki? Arabosha amaboko. None igihe yari yambaye umupira, ugira wabona ko amaboko aboshwe. Aho usanga mu gatuntu umutima n'ivyiyumviro byose biboshwe. Aho usanga umugongo uboshwe, atakintu yihereza, ariko ibintu byose akaba yobikora. Ndagomba kuvuga ku mabohero aboshwe abantu barimo. Nshuti mukundwa, ndababaya cyane igihe mbona abantu badatera imbere Imana yari yabateguriye gutera imbere. Ndababara cyane igihe abantu bataroranirwa, bataba mu burenganzira bwabo, kandi Imana uri kurasoma ijambo ry'Imana, abantu niyo bateguriye ibyago
amagorwa n'amarushwa. Imana yateguye abantu kugira ngo baba abantu baba b'imbere, baba b'umumaro, baba bakururanirwa, baba bakugirirwa neza n'Imana. Ariko Satani wa mubi, wa mwansi, Yesu adufashe, yakororewe mu isi, azana amabohero. Aravuga ngo ntacyo bitwaye, nanje ntegerezwa kuboha abantu babe ataco bimarira, baba ataco bashikako, hanyuma basuzugura Imana yabo. Umugambi Shetani afise arakuboha, amaze kukuboha uzutangura kwiyumvira ngo none ko senga Imana ntinyumva, none ko senga Imana ntintabara, none ko senga Imana ntimbona. Mbega bimeze gute? Nukubera iki? Uboshwa n'ibintu utazi. Mu mwanya ugiye gukurikira tugiye kudondagura ibintu bimwe bimwe bibosha abantu. Ndagusabe untize amatwi, untize amaso, ukurikirana ibintu bigiye kuboha. Kandi ndisi neza ntakekeranya nawe uri kurankurikirana, uri mwayo mabohero, hari ibintu bitagenda neza, waraboshwe kandi nutahura ibyakuboshe. Yesu akugire neza cyane. Ariko ngiye gufata umwanya nsenga Imana kugira ngo Imana iza kukumfashiriza, kugira ngo uza gukurikirana ibiza gukurikira biri imbere. Mana nyagora ku ngoma, aba bantu baraboshwe ndabizi neza. Uyu muntu yakiye video araboshwe ndabizi neza, kandi aboshwe n'impemu adashobora gusobanukirwa. Bibiliya yavuze ngo n'abantu tugwana bataboneka kandi batagaragara, kandi abo nibo bishe ubuzima bw'abantu. Reka ubushobozi bw'Imana bubohora uyu muntu, bumukoreko. Uboshwe amaboko, uboshwe mu mutwe, uboshwe mu nda, yabuze urubyaro, uboshwe mu mutima, yabuze amahoro mu mutima, uboshwe mu mugongo, atabyara adaheka, uboshwe mu mpande zose, ubuzima bwiwe bwaheze. Mana ndasabye ijuru, kuko twamenye ko Yesu yaje kubohora abantu, rikore kugira ngo uyu muntu ave mu mabohero, ko asize hiriyerekwa. Ndakeneye ko umuntu wese azobona iyi video asanzwe ari mu ibohero iryo ari ryo ryose arisohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Tabara ubohora ubwoko bwawe Mana, kuko wapfuye urabambwa kugira ngo abantu babohoke. None abantu nta mpamvu yuko baguma mu ibohero. Icyubahiro kibi cyawe, niteze kugiye gukora ibikomeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.